nyine ishobora mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yaragize ishashikirije ku bagabo mu gahinda ati tu nta mugabo abwirizwa kuba mu gahinda. Ivyo bigenda gute? Wakiriye gute izo nyicoro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yashikirije? Iki gituma murinda kugera mu gahinda. Fata ingingo mu ngo zanyu nk'abagabo. Ese abahabara bazanwa nande? Murumva ko yamaze kwereka abagore ati ndazi ko mufise abahabara benshi. Abigeme turazi yuko bari ngaho bareretse kugira mariage n'abahungu bace basaba divorce kugira abagabura amatungo. Abahungu baronde biraboneka ko hari abagabo badatekanye. No mwabariya bitwa bari mu nzego hari abadatekanye. Hari ibintu tutarashikako bivanye nuko tukibifata nk'umuco. Umuco w'ikirundi. Umuco w'abarundi. Nta mugabo arira. Yego. Umuco w'abarundi nta mugabo aca bugufi imbere bon afukamira umugore. Mu mico y'ikirundi nta mugabo asuzugurwa mu rugo. Mu mico y'ikirundi nta mugabo aturugo ngo yomoke. Yego. Ariko Boniface yarataye urugo rwiwe aromoka. Ca wibaza rero birinze bigeraho abantu barenga n'umuco. Ati hakomfa mpisimwo kurenga umuco. Bakarira nkuko wavuze ati ntibategerezwa kurira. Ntarira kuko yashaka kurira. Arira kuko ibibazo byuzuye bikaba byinshi bikamurengera. Ibibazo ntibitoranya. Ibiba bakiri bato biraba no mu bahumuye. Abo uzobona bakomeje kwifatafata bitararenga inkombe. Ntuzugire ngo ntabyo bafise. Nabo wumva bagira critique. Banshira ku marezo sosio ngo narasaze nagize iki. Benshi muri bo barabifise. Guhagarika gutekerera abakenyezi bahukanye. Kubera iki? Umukenyezi yahukanye mu manza zose zicibwa bamuha ica kabiri cy'amatungo baronderanye n'umugabo. Abana bagaca bagaruka bagatorana he kwasi. None abana n'umugabo wenyene abavyara canke abavyarana n'umugore. None ntibategerezwa guhabwa amatungo avuye kuri se na nyina ko babavyaye bose. Ni gute umugore aca twara igice akakijana. Ikindi novuga mbe mwari muzi ko gutekerera umugore bihinyigisha abandi bagore zo kugumuka mu ngo ati nanje nshaka kugabuza amatungo ngende kwigenga. Abana bariko barateka barasenya, abana bariko barasenya no kuvuga mwarondeye mwese. Mugabe ibyo kuvuga ko umugore atwara igice umugabo nawe agatwara igice abana bagaca baja gutera se kugabura cya gice yasigarana. Murumva ko arakarenganyo gafisa aho gahagaze. Ubutungane bwawe butitaha agateka k'abagabo nta na gato kuko nta tegeko ryanditse bwo kwisunga rirenganura abagabo. Ndazi ko hari benshi bamfitiye imigambi mibi. Oya wewe harimo no kungirira nabi. Aho umugabo yatashe mu rugo agasanga umugore wiwe yahiri mu cyumba cy'inzu yiwe n'undi mugabo. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera ko mezereza mu rose mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherere. My name is Frank the answer in African TV sanda wikaze wose uri kwadukenera uri mu Burundi mu Rwanda muri Tanzania muri Kenya muri Congo Iburaya ndetse mu guvya barabu ndavuga Omar Sanbi Saudi Dubai Dubai Canada Australia Zambia Malawi Mozambique n'ahandi hose kwisumege muri sendabaha ikaze. Uyu numunsi udasanzwe kandi aho tugira amahirwe kwakira umutumire adasanzwe musanze wo muzi benshi baramukunze benshi barumvise ivyumviro vyiwe yitwa Boniface umwe mu bagabo arongoye abandi bagabo bari mu gahinda. Turakiriye ugira kandi murakoze cyane meze neza. Yego meze. Turabakiye kuri African TV ariko namwe twakiriye mu ntara yagutse ya Butanyerera na cyane ko mwigoye mukanashi twishikiye kabisa. Uraho rero ndaho uramutse abakunzi bacu nabonye waramaze kuhagira abakunzi bawe bwito. Yego ndazi kandi ko ari benshi. Yego nukuri ndaramukije abakunzi ba African TV kandi nongeye kubashimira ko bagenda baratuba hafi. Yego turi kumwe n'umunsi kandi ni nyuma y'ikiganiro abantu bakunze bakurikiranye benshi barumva inkuru yawe ariko kandi barumva n'ishira musa n'umurongoye baravuga ati koko ibi bintu koko birabaho. Inyuma yahajya anya itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu tugira ko nk'umuryi w'igisahira nyine ishobora mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yaragize ishashikirije ku bagabo mu gahinda ati tu nta mugabo abwirizwa kuba mu gahinda. Ivyo bigenda gute? Wakiriye gute izo nyicoro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yashikirije? Twebwe nkishira hamwe abagabo mu gahinda twavyakiriye neza cyane. Twavyakiriye neza cyane. Kuko ijambo yashikirije ujya munsi ryari ryuzuye impanuro kandi ku mpande zose. Hariho bamwe bafashe agace ka mbere ako yavuze ku bagabo
umenga birarangiye Mm. ntibakurikirana ibyakurikiye. Yaravuze ku bagabo, aravuga ku bagore, aravuga ku nkumi, ryari ijambo ririmwo impanuro nka Sebarundi, kuko ibyo twipfuza ubwa mbere ho kwari ukumenya ko ibibazo byacu yabimenye. None ubu twarabonye ko ibibazo yabimenye, kuko yarabivuze arabishira habona. Mm. Ica kabiri twarumvise ko anavuga ko abo vyoba byarashikiye bomwitura, harya batabizi twararonse umubonano, kuko byaradushikiye twararonse umubonano. Mm. Atugira inama nka Sebarundi. Ikindi yarubahuye abagabo, arababwira ati niki gituma murinda kugera mu gahinda, fata ingingo mu ngo zanyu nk'abagabo. Yavuze ati umugabo ni we serugo, yategerezwa gufata ingingo nka serugo. Mm. Mbere ngahamagarira abagabo rero guhaguruka bagafata ingingo nka serugo, kuko na Sebarundi yaratubwiye ko dutegerezwa gufata ingingo nka serugo. Ni muri iyo ntumbero tuvuga tuti ufise Sebarundi ameze nka nyene icubahiro, anakwemerera kuguha intumbero, ubutomboye, kuko ibibazo bigiye gutora umuti. Mm. Kuko yaravuze ati abahabara, ese abahabara bazanwa nande? Murumva ko yamaze kwereka abagore ati ndazi ko mufise abahabara benshi. Mm. Gusa abantu bakwiye gutahura ko imvugo ya Sebarundi ibitandukanye n'izindi mvugo, kuko niwe yemerewe gushira abarundi bose hamwe, akavuga kuri umwe akerekana ibitagenda neza, hama agatora n'umuti. Mm. Twebwe rero rirya jambo twararikengurutse, kuko yaravuze ati abigeme turazi yuko bari ngaho bareretse kugira mariage n'abahungu bace basaba divorce kugira bagabura amatungo abahungu baronde. Murumva ko ibyo byose baramaze kubibona. Mm. Natwe nibyo dushikiriza ati ibi byose nibironke inyishu kugira bihagarare, ingo z'abarundi zibe nziza. Nitworeka kumushimira n'intwari, kandi nukuri biraboneka ko yitwararitse kwingo z'abarundi zoba nziza. Inyuma y'iryo jambo nabonye abanyagihugu benshi, abarundi benshi batandukanye sinzi bavuga ati ahwi Imana ishime ngo babagabo mu gahinda bagomba bakure mu nzira, ati kuko nubundi nta mugabo yabwirizwa kuja mu gahinda. Ibintu nyinshi barinze avuga, abo bagabo mu gahinda ni bahave ngaho onya, nta mugabo abwirizwa kuja mu gahinda koko. Bonifa wakiriye gute amajambo y'abantu? Amajambo y'abantu ntiyoduca intege, nta nico yoduhindura, kuko nyene icubahiro ntibamurenganye, bareke kumurengera karimbi. Ntiyigeze avuga kwishira hamwe abagabo mu gahinda yohagarara canke arikuyeho. Yavuze gusa ati jewe sinemera abagabo barinda baja mu gahinda, nivyo yavuze. Mugabo ishira hamwe abagabo mu gahinda yaje gutora umuti w'ibibazo by'abari mu gahinda. N'abandi bagabo batari mu gahinda ngo bagiture, harabo rija kurondera, mugabo riserura ibibazo by'abari mu gahinda barinze babishira habona. Rero abagize amakomantere aya naye, mwe hari n'igihe mutabonye n'ivyo baciye inbox twebwe bakatubwira ubwacu. Ariko ntibiduca intege, ahubwo byaduhaye inguvu zo kugira n'ibindi byose bitarahabona tubishira habona, kuko hariho ibitaraja habona, hariho ibyo tugifata nk'umuco mugabo dukwiye gushira habona kugira ngo navyo bitore inyishu. Twebwe tukavuga tuti nihaba hari abatavyumva, abatabibona, hari n'abatabibona kubw'uko aribo bashira abandi bagabo mu gahinda, hari n'abatabibona kubw'uko badashaka ko ibyabo bije habona, abo ntitwobabuza. Mugabo twebwe urugamba n'ubwo guharanira abagabo bimaze gushikira bakabura inzira, bakabura abo bitura, bakabura uko babishira habona. Nkananegura abubahuka bakavuga ko nari nkwiye kwicwa, abubahuka bakavuga ko bari bakwiye guca bamfunga, ariko babimenye Valentino araganisha mariage muri kiriya gihe byari bidahuye n'itegeko ry'umwami. Mugabo baza kubona ko Valentino ivyo yakoze byari ukuri,
bamaze kumugirira nabi bamaze kumwica barateba baravuga ati Valentino yakoze ukuri uyu munsi Valentino bamuhimbaza nk'umweranda w'abakundana kuko yaseruye ibyo bari baratinye guserura yerekana ukuri batari baravuze uyu munsi Boniface yerekanye ukuri kw'ibiriko biraba naho yopfa nta kibazo mugabo ukuri kw'ibiriko biraba kwaragaragaye biraboneka ko hariho abagabo badatekanye no mwabariya bitwa bari mu nzego hariho abadatekanye n'abakenyezi babikora si bose babimenye ababikora bariho n'abatabikora bariho kandi kubivuga tukabishira habona no gutabariza abo bishikira batagira ubatabara hariho abo bishikira bakaba bafisa biwabo bari mu nzego bakabafasha ikibazo kigahera hari na nyarucari batagira ubavugira nivyo twashiza habona rero ababivuze n'uburenganzira bwabo mugabo birinde kubesheranye n'icubahiro umukuru w'igihugu ngo yavuze yuko bagomba kudukura mu nzira ahubwo nyabuna tugasaba ko badushigikira nibaba bavuga gutyo nyene icubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu wenyene yarashinze intahe y'ivyo yiboneye none nawe yarabeshe honorable atwara abakenyerera rugamba ibujumbura nawe yaravuze ati narabahanuye kenshi mufata abagabo neza narabahanuye kenshi ko hari ibitariko biragenda neza mu ngo none nawe yarabeshe abo bose nibafatirwe ko akarorero kuko nabo bafise ibyo babonye uyu munsi aba bagabo turiko turakira baza bakatwitura hari abo twashikanye mu ntwaro bakumviriza ibibazo byabo hari abo twafashije imanza bararenganurwa ahubwo nibegera abagabo mu gahinda bamenye ibiriko birabera mu ngo hanyuma hatogwa umuti w'ivyo bibazo kuko se barundi yaratwemereye ko yodufasha gutora umuti yego ati hari ibintu tutarashikako bivanye nuko tukibifata nk'umuco umuco w'ikirundi umuco w'abarundi nta mugabo arira umuco w'abarundi nta mugabo aca bugufi imbere apfukamira umugore mu mico y'ikirundi nta mugabo asuzugurwa mu rugo mu mico y'ikirundi nta mugabo aturugo ngo yomoke ariko Boniface yarataye urugo rwiwe aromoka ca wibaza rero birinze bigeraho abantu barenga n'umuco ati hakomfa mpisimwo kurenga umuco bakarira nkuko wavuze ati ntibategerezwa kurira ntarira kuko yashaka kurira arira kuko ibibazo byuzuye bikaba byinshi bikamurengera aturugo kubera ko abona yuko niyarugumamwo ararupfiramo niyaruhagararira naho hari abaca bamugira uko atari amategeko ari mu Burundi amenshi akingira umukenyezi niwaguma rero ku muco bagaca bakoresha y'amategeko we ucu usanga ari uri mwikosa ucuhitamwo kuruta cyangwa ugahitamwo komo kugahunga muganda duruka gukora hari benshi bavuze ati ati none nye Boniface yarafise impamvu yo kuva mu rugo gatawe akomoka ati canke nawe nyine hari amakosa runaka nawe yarafise agatuma umugore nawe nyene aza gufata ingingo zo kuja mu zindi nzira ariko koko nigikobwira abantu bakrititse kubijanye n'urugo rwa ndetse n'ivyagushikiye koko ico no babwira bari bakwiye kunshikira bakambaza nkabereka bakagenda nawe bakamubaza akababwira canke bakabaza ikibano aho twari tubaye canke bakabaza abavyeyi kuko abavyeyi barazi byinshi mwarashira abavyeyi abavyeyi none sibo utangura kuja gusaba impanuro ibintu bimeze uko none nitwaba twarashikiriye abavyeyi bikanka ntibari babizi ni gute abo hanze aribo baca baca urubanza mu gihe abavyeyi ubwabo bafise ico bari bazi mbega uyu munsi twe n'imiryango twiyunze ko uyu munsi twe n'imiryango turabana giza ko uyu munsi twe n'imiryango tugenderanira mbega ntiwumva ko hari kibazo imiryango yari ibiziko ni naco gituma batari bakwiye kugira iyo critique bari bakwiye kubaza uracagendera mu muryango wakuyemo umugore uno munsi umugore akayagukoreye vya bibazo byose vya yamabwa yose umuryango nakuyemwo umugore iwabo urubanza rubaye ndarubamwo nk'umwana wabo iwabo hari ico bashatse kumbaza barakimbaza abana biwanje baragenda kuramukanya kuri kwami
abo bavukana n'abagenzi banje. Abavyeyi turahura tukicara tukagira ikiyago. None ni igiki cotuma utemera koko yuko uwo muryango dufitanye ubucuti? Uwo tudafitaniye ubucuti n'uwo mugore twavanye kubera ibibazo vyanje n'uwo mugore n'umuryango warahavuye urabona ukuri. Ego. Yes, ni ibintu bitangaje ndetse binakomeye cyane no munsi aho ubona ko abagabo benshi bahagurutse bakavuga ko abarokiwe kuva tukibonana nabonye abantu bakwitura ndabona kabisa ko abantu isinzi kandi bo mu ngero zitandukanye. Yego. Bakuze, bakiri bato, ubona ko bakiriko baratangura ubuzima ariko kandi n'abandi ubona ko bahumuye barenze imyaka 60. Ibibazo ntibitoranya. Ibiba bakiri bato biraba no mu bahumuye. Abo uzobona bakomeje kwifatafata bitararenga inkombe ntuzugire ngo ntabyo bafise. Nabo wumva bagira critique banshira ku marezo sosio ngo narasaze nagize iki, benshi muri bo barabifise bakabihisha muri vya bindi twavuga byo kugwanira imico. Mugabo suko batabifise ahubwo ntibirabarengera. Abo birengeye baca baza nka kujya wabibonye yuko hari nabo duheba tukabwira ati banza mureke tubanze twakira abandi. Ibibazo ni byinshi birahari, ngira ngo ubuho wahishikiye mu Kayanza wavyiboneye. Ivyo bavuga ngira ngo wowe bicabona ati narabibonye abagabo bararusha. Umugabo yarakwiye kuruha kugeza ku rugo rwezo gose. Ntivyari bikwiye. Uburinzi ubona nuko aba yarengewe. Benshi babigumana hariya akavuga ati reka mbe ndifatafata. Mugabo tukavuga tuti uko mwifatafata niko zangwara nazo zibarembya, niko bya bibazo mu rugo bibandanye umurindi. Ndabivuge hakiri kare ari byo twoba tugihanura tubahanure. Ngira ngo wumvise ko hari nabo twahanuye bikagarukira ngaho. Hari nabo twafashije kugira ntibarinde gusara. Hari nabo twafashije biratora umuti bararenganurwa. Ni ingeri zose abakiriko baravuga ko ibyo bibazo byoba ari byabona ifasi gusa. Urazobaje imbere ubafashe gushika ku biro, ubafashe gushika aho tubakirira azibonera byinshi. Abenshi ati nta mugabo aja kuvuga nabo umugore wiwe, nta mugabo aja kuvuga ibibazo yahuye navyo mu rugo kubera ko aba yatanguye gutakaza ubugabo bwiwe, atanguye kuza aravuga ivyabaye mu rugo, ivyamunaniye, ivyo ko byagenze. No munsi mbega inyuma yo gutangura gushikiriza ivyagushikiye nta ntambamye urahura nazo? Erega je mu kubishira habona intambamye twahuye muri cyagihe ahubwo ntari bwabishira habona. Niho twahuye n'intambamye kuko bwa mbereho nari ndemerewe mu mutima. Ubwa kabiri nari ntarabona neza ko kubivuga bifise nabandi bikiza. Uyu munsi hari abakurikiranye zijya ntaye. Uyu munsi nabo baza bakavuga ati nanje ndarushe mfasha. Ndonderera abanyegera nkuko nawe bakwegereye. Ndonderera abantabara nkuko nabandi muri ko murabatabariza. Ahubwo kuri jewe kubishira habona yabaye inzira yo guca inzira y'abandi kugira ngo batabagwa. Rero intambamye duhura nazo nizuko hari abataratahura ko kubivuga bikiza, abo bakabandanya babibana ahubwo bibaremereye. Muri bo nyene ugasanga niho hariko harava ibibazo byo gutuka abo ababishiza habona, byo kwerekana ko bobo ari abantu bakomeye, ari atabibazo boshira habona, mugabo bakegurwa n'agahinda ko kutabishira habona. Uwo bitarashikira ntagatuka uwo byashikiye kuko ruriye mu kike rurariye mpanda. Uwo bitarabako ntavuge ngo yaratsinze ruraye ejo niwe, kuko aba bose bariko baraza bavuga ati byarambaye ko twebwe ntitwabarondeye mu ngi wabo, ahubwo babonye baronsa aho biyugurura bakabivugira baraza barabivuga. Rero uyu munsi jewe ngasuzugura abantu bose bariko baravuga yuko ivyo bibazo batokwemera kubivuga, nibabivuge. Ngatera intege abariko barabishira habona. Nkongera ngasaba nyene icubahiro kudutera intege akatwereka iyo nzira yotuma tubivamo. Ariko tukanka inzira yari yo yose yotuma dufata ingingo zo kwihanira mu rugo ku buryo duca dukorerwa ko n'aya mategeko bashira hakingira abakenyezi, kuko ajya niya tubangamiye ni nayo atuma umugabo asuzugurika gushikaho
atifatira ingingo Mm. kuko aca yagirizwa icaha cyo guhungabanya agateka k'umukenyezi no mu gihe yoba yahagarariye urugo Mm. maze bigatuma ya mashirahamwe y'abakenyezi acahagurukira rimwe wa mugabo yariko arahagurukira urugo bikitwa icaha cyo guhonyanga agateka k'umukenyezi. Ego. Tugaruke rero inyuma gatonya mwikete mwandikira ubushikiranganje bw'ubutungane. Aho abantu benshi bavuze ati ibintu uko birashoboka kubaho tuza gusubiramwo imwe mu mirongo kumbure magiye murashikiriza musaba ubutungane ibiki musaba ubutungane Gabonifa ni byinshi sinobidondagura bimwe mwarabibonye ko biri mu makete tubishikiriza bariko badukurikirana rero bijya mwashize mu ikete bijya twashize mu ikete ubwa mbere hariho guhagarika gutekerera abakenyezi bahukanye kubera iki umukenyezi yahukanye mu manza zose zicibwa bamuha ica kabiri cy'amatungo baronderanye n'umugabo abana bagaca bagaruka bagatorana he kwasi none abana n'umugabo wenyine abavyara canke abavyarana n'umugore none ntibategerezwa guhabwa amatungo avuye kuri se na nyina ko babavyaye bose ni gute umugore aca twara igice akakijana ikindi novuga mbe mwari muzi ko gutekerera umugore bihinyigisha abandi bagore zo kugumuka mu ngo ati nanje nshaka kugabuza amatungo ngende kwigenga mwari muzi ko ari byo bituma imanza zo kwahukana zica zigwira wari we wese agaca avuga ati nakabara mugaburiye nanje ko ibintu byagwiriye reka tugabure ngende kubaho nigenga icya kabiri dusaba ni gute umugabo aba yarabyaye abana ugasanga arafisemwe abatari gwiwe arabifitiye ibimenyetso bakamubuza gukora ADN ego data itegeko rivuga ngo umwana ngo inda ngo itwariwe mu rugo inyuma y'imisi 180 yitwa yanyeneye mbega ushoboye kubimenya inyuma y'iyo misi se w'umwana araje ngo uyu mwana ni gwanje mu mwana wanje ico sigikomere ku mugabo mbega uwo mugabo azobanaho n'agahinda abona n'uwo mwana yamaze kumenya ko atari gwiwe ntimwumva yuko ari icumu bateye mu muryango ni gute umugore yihandagaza agahaguruka akavuga ati mu bana batanu dufise wawe n'umwe ico ntimwumva ko ari ikintu gikomeretse umugabo ni gute umugabo abanaho n'ibyo bikomere agaca abana n'umugore yamuteye ibyo bikomere bakagumana agaca abana n'ababana reza ziko atari gwiwe abandanyagira ikindi gikomere nimwumva yuko abagabo babanyeho umutwaro batitura ni byinshi biri mwari jakete murabyisomera sinobidondagura byose ego tuzakora kuri ico cambere ati pana gusubira gutekerera abagore iyo bahukanye ariko none icifuzo cyayo ni iki koko ivyo mwaronderanye cyoca bigenda gute ivyo mwaronderanye si bibi ko umugore aronka ku mugabane w'ivyo yarondeye none atwara igice abana bace batwara igice be nase nibaba bashaka gutekerera umugore ku vyo mwarondeye ni mu vyandike mu bishiraho hanyuma mu bibagaburira abana batondaho umugore atondaho n'umugabo atondaho umwe wese ashigwe mu burenganzira kuko igihe mwebwe umugore n'umugabo mwaja kubirondera abana bariko bararagira impene abana bariko barateka abana bariko barasenya no kuvuga mwarondeye mwese mugabe byo kuvuga ko umugore atwara igice umugabo nawe agatwara igice abana bagaca baja gutera se kugabura cya gice yasigarana murumva ko arakarenganyo gafisa aho gahagaze uyu munsi mu butungane hariho ibyo tubona mbere bikatubabaza na nyene icubahiro yaravuze ati ubutungane bwikebuke uyu munsi ufise uwiwanyu mu butungane acanyarutse urubanza hariho akajambo bita ngo iyi ngingo niyi bija mu ngiro atakirinze gusabwa niyo urubanza gunguruzwa bagaca bayikwandikira umugabo agaca anyagubwo nyene akacanyagwa kandi agacanyagura urukomba amazi murumva ko abagabo twebwe dusaba yuko ni haba hari ukugabura nibafate bagaburire bose hanyuma niyaba umugabo asigarana n'abana asigarane n'imigabane yabo no musi ubutungane bwawe butitaha agateka k'abagabo nta na gato kuko nta tegeko ryanditse bwo kwisunga rirenganura abagabo nabone barabivuga
kandi hakora abagabo nyine usanga hakora abagabo hakora abagabo mugabo bakoresha itegeko ryanditse iyo haba kurenganura abagabo noneho n'abagabo barashobora no kurenganya abagabo bagenzi babo kubw'inyungu baba babifisemo ivyo murabizi yuko bihari sinirwa ndabidonda ego akababaro n'agahinda abagabo no musi bafise mu ngo bategwa n'abagore abenshi kumbure bavuga yuko bamwe barabacamwo abandi bakabatana ibibazo mu rugo kandi baratanguranye ibintu kuva ku busa gushika bimaze kuboneka uno musi abagabo benshi baragukengurukira kuba warashisemwo kubishira habona amakandi ugashira hishira hamwe ishobora gutuma bahurira hamwe bakayaga umwe wese akavuga ibibazo yahuye navyo mu rugo uno musi benshi batanguye kubahuka no kuvuga ariko mbega ntimona yuko nivyabandanye uko onya hazogerayo abagore basuzugura abagabo ati koko birakwiriye koko ahubwo abagabo ko tubasuzugura n'ubundi bazoza baravuga hari anye canke umugabo yarakwiye gupfa ari umugabo nyene iyo umugore yamunaniye agakubita akagenda ca hagupfana agahinda wopfana akagaye kuko niyamugaya mugabo yari desharge yaravyikuyemo akaba atekanye mu mutima ntaco bizoba bitwaye ndazi ko hari benshi bamfitiye imigambi mibi wewe harimwo no kungirira nabi unifa wewe jewe ndazi ko hari benshi bantegurira bibi ariko kuba narubahuye abagabo guserura kababakiye naho nopfa nta ngorane mugabe ico nsaba abagabo ni babandanye baharanira agateka kabo ni babandanye baharanira uburenganzira bwabo ni babandanye bavuga ibibarembeje kuko uyu munsi abagabo benshi baguye mu nzu ku bwa stress abagabo benshi ntibazi ico bokora nubu haguruka ugende mu mitumba ufate ku mutumba uvuge ati abagabo bagowe nabahe urabe igitigira gihaguruka ari benshi jewe ndakubwiye uzugira iyo enquete ugende uzurabe igitigira gihaguruka ni muri iyo ntumbero tuvuga tuti abagabo nibahaguruke babivuge kuko abafise ababavugira baratabagwa bamwe batagira babavugira nabo bazotabagwa nande twebwe twahagurutse kugira tuvugire uwo ari we wese amategeko atuvugire kumwe amategeko aturenganure kumwe nyarucari nawe ashikirwe hama twubake ikibano gitekanye abo bagore uvuga ko bodusuzugura nubundi abari basanzwe babasuzugura barabasuzugura kuko intungane ziriho hari habo bahabagabo mugaba basanzwe batabubaha babandanya babasuzugura ni nabo babandanya baja kubanda mwibarabara ni nabo babandanya baja babazanira ko bahabara n'umukuru w'igihugu yarabivuze atabahabara ntibazanwa n'abagore muri rijya joro nyene byahimbazwa mu musi w'abakenyezi ni mwabonye ibyabaye mu ntara ya Gitega aho umugabo yatashe mu rugo agasanga umugore wiwe yahiri mu cyumba c'inzu yiwe n'undi mugabo none uwo mugabo afise igikomere kimeze gute uyu munsi uwo mugabo abayeho gute none abo tureke kubavuga abo tureke kubashira habona abafise umugambi wo kungirira nabi nibabishire mu ngiro mugabo bibuke ko Valentino yaseruye ukuri aricwa mugabo ukuri kubandanya kuravugwa gushikaho babona ko akwiriye gushirirwaho umunsi mukuru yego uyu munsi ninicwa nzira ivyo Imana izinyakire kuko nzoba nashize nazize gushira ukuri ahabona wica isake ntiwica ico yabitse tukiri mu gihe c'intambara uwaratwara Burundi Petero Buyoya yavuga yuko abagwanyi ari udukoko twimiriza adateze kuzicara hamwe mbega ko habaye ibiganiro ubu igihugu ntigitunganye ntibahavuye bakabona koko ko ibyo bagwanira ari ukuri ndasaba abatwara igihugu batahure ko ibyo tugwanira ari ukuri babitahure uyu munsi banyita amazina ya nariye ariko ejo nibabona yuko ari ukuri bazobona ko ibyo navuga ari ukuri uyu munsi nibegera abagabo bababaze bumva ico bababwira kuko uyu munsi ibyo duharanira biraboneka biragaragara abagabo barengana baruzuye nibatunganiriza nukuri nibatunganiriza uburenganzira canke ububasha abadamu canke abakenyezi no musi bafise mu ngo ubona bwo gakwiye kuba nkuko bwari bukwiye uno musi buhari oya kandi baciye barenga ico bita uburenganzira baca baba bantakoreka ko bantayegayezwa baca bambura uburenganzira abagabo bari bafise barabwishikiriza
Jodi si bose kuko hariho abacubaha abagabo nk'abagabo babo, hari abakibona abagabo nk'abakuru b'urugo, mugabo hari abandi bamaze kwigira ingare za ntakorekako, bamaze kwambura uburenganzira abagabo babo gushikaho aribo basigaye bategeka. Abo rero ni nabo n'uyu munsi bavuga ati ico tugirira nabi Boniface ntabandanye kubivuga, ndanye twitwa abatware b'urugo. Abo nibo bavuga ati twebwe tuzobandanya tuja kwisonga gushikaho uyu munsi baca inbox bakantuka, bakanyandikira, bakantera ubwoba, bagaca no ku bandi bagabo basanzwe arabahabara babo bakantuka, bakanyambika ibara, bakantera ubwoba. Ariko sintinya gupfa kuko nubundi navutse ngo nzopfe. Ico ntinya nuko nohisha ukuri nabonye. Uku kuri nabonye rero reka ndagushira habona nzonakuzire, mugabo kuzobandanye kurenganura abagabo. Ego imyaka wubatse yabaye imyaka ya experience, yabaye imyaka yo kumenya no kwiga byinshi mu rugo. Uno munsi y'umudamu wawe abonye uri kurafasha abandi bagabo bari mu gahinda nka ko wabayemo, avyakira gute? Ivyo ntubimbaze kuko navyo nzi. Jewe ntituvugana, iyo tuba twatera inkuru no mubajije tuvyakira gute. Yabo yo kunze tugatera ntituvugana ntaho duhurira. None tuvuganire. None ko mu Kirundi bacumugana ati aho yaciye ni hacu gwa. Ivyo ntavyo nzi bo ndavyumva. Mugabi wanje sivyo nabonye. Naho tuvuganira, jewe kuva tuvana ntituvugana. Shika tuvugana ibiki? Ifaso arakomeye umutima. Yego. None ko nabigerageje kenshi ngo tuvugane, mugabo nabigerageza bikaba intambara. None nababwiye ko naterewe amabuye kwishuri. None ni naba naraterewe amabuye kwishuri, wumva mwibarabara turi babiri hoho, sikuntera amabuye hoho nsiga n'ivyondo. Urumva rero nca niha amahoro. None ngende tuvugane, wumva ikiyago co turukahe coca. Je nubu niyavuga ati je ndashaka n'ukuri dutera inkuru nivyo ntivyakunze ko tubana, mugabo twiyugurure ivyaheze bihere tubivemwo tuyage. None ko dufitaniye abana nta ngorane wanje, nta ngorane n'ukuri. Ubu wewe mbe ntarafata inyindi ngingo yo kubaka urundi rugo? Ibyo wese ndabikurikirana kuko urumva no baninjiye mu buzima. Ibo ruhaye amahoro vyaraheze no baninjiye mu buzima bw'uwundi muntu. Yes. No baninjiye mu buzima bw'uwundi muntu. Yes, tukibona muri fasi namubwira ati burya rero uzohavusaza hakiri kare, kubera ko ibibazo abagabo bafise mu rugo ndiko ndumva hano onya novume ngo ni vyinshi cyane ghost. Uje hagute ibibazo vy'abandi bagabo? Bo mugihe womengo ni wowe warukiri muto pa raporo yabo. Kugera ibibazo bivana na experience. Twabibayemwo deja. Turaza uburibwe bitera umuntu. Dutegerezwa gukora ibishoboka byose kugira ngo tubegere, tubahumurize, twongere tubafashe. Ego kandi turabafasha. Ego bagakomera. Ego ndetse n'ugugwa rukabanda bigenda neza. Uno musi nuwe butumwa ohereza kandi abakenyezi narijya turi mu kwezi kwa ubutumwa nohereza abakenyezi no babwira kubahiriza impanuro ya Sebarundi. Sebarundi yarabahanuye bikwiriye, naco mfise no bahanura gisumbi cyo Sebarundi yabahanuye. Kuko jewe ikindi norenza ko nuko bomenya ko kwigira ingare mu rugo bisambura urugo. Kandi cyo nabonye umugabo afashe ingingo iyo ariyo yose ingaruka ni kumukenyezi n'abana. Ico bakimenya kuko umugabo ataye urugo abana basigara mu bibazo, kandi n'umukenyezi amenye ko aca ya complice double mission. Ivyo umugabo yahora akora nivyo nawe yahora akora, byose bica bija ku gatwe kiyo. Aho rero barakwiye kuvuga ati umutwe w'urugo reka ndawure kubandanya umutwe w'urugo, nubahiriza ibyo umutwe w'urugo kugira sinzosigare ndatoragura ibyo umutwe w'urugo n'ibyo umufasha w'urugo ngo byose binje ku gatwe. Kuko ingorane twabonye abenshi baca barangiriza kubura uko babikika, abana bakaja mwibarabara. Rero impanuro norenza ko yose Barundi yabahaye ni yuko bohagarara bakubahiriza Serugo mu bikogwa, ahubwo bakamworohereza bakamufasha kugira urugo rugume rutunganye. Ego impanuro ku bagabo nabo no musi bari mu rugo bariko baratotezwa bari mu gahinda. Impanuro ku bagabo bariko baratotezwa bari mu gahinda nuko bo kubahuka, nibahaguruke, nibaze nkuko Sebarundi yaraye twubahuye ati nimuhaguruke mugwanirire ingo zabo, nibaze tugwanirire uburenganzira bwayo.
uvuze kugwanirira no kugwanira mu bihe buryo nuguhaguruka bagashira habona ibibazo barimwo hanyuma tukabagira inama tukavyigira hamwe tukabitorera umuti hamwe tukagwanirira uburenganzira bwacu turi hamwe kuko nibavyigungana bazohora bari kwa kundi nyene hariya mungu niyo batotezwa n'umugore umugore bandanya mutoteza kuko niyo abagutoteza ntuvuge hoho ntibimenyekane acagwiza umurindi none ntaba yabonye ingoma y'abaporoso yo kupfutsa nagira umugore agutoteza nk'umugabo nk'umushinga nawe urafata umwanya ugakubita umugore mu gitabo mpanabyaha ubu maze kugwicira ni naco gituma mpanura abagabo naho batubwiye ati tugwanirire kuba serugo ugahirahira ugatora ikibando ugatora ikofi umenye ko amategeko mpanabyaha barabakomeje babashiriyeho amategeko abakingira mpanabyaha baca babashiriraho n'ayandi yihariye ahana bijya nivyo biriko biratuma umugabo asuzugurika abana bishiramwo yuko ahana n'abakenyezi nabo none bavuze ngo ni loi specifique sur le VBG mugabo baca bashiraho yuko ari amategeko ahana baca bashiraho ngo amabi afatiye ku gitsina koregwa abakenyezi ajya amategeko nayo ahana amabi afatiye ku gitsina murumva ko bamaze kuvuga ko akoregwa abakenyezi aca hano wayakoreye abakenyezi gusa murumva yuko abagabo ntibaravugwamwo igihe bavuzwemwo kumbure natwe tuzotabaka ego ngira ngo navyo biko muraharanira uno munsi kugira mushobore kuja mu bitabo mpanavyaha kugira n'abakinyi n'abagabo bashobore gushigikirwa ndetse no gutahurwa mu bibazo vyabo Boniface ijambo rimwe kwakunzi bacu ijambo rimwe kubagukunze ijambo rimwe ku bagabo bose bumva ivyumviro vyawe bakabishigikira amakandi nindi jambo kubumva ivyumviro vyawe ntibabishigikira ijambo rya mbere ni kubumva ivyumviro vyanje n'ivyabo dusangiye igikorwa kuko benshi bazi ngushira hamwe abagabo mu gahinda ngo ni Boniface gusa nishira hamwe ryagutse nico gituma nababwiye nti niyo bongirira nabi abagwa bandanya babiharanira barahari kuko ubu tugeze mu makomine gushinga y'inzego z'ababandanya babiharanira rero ababona neza ko ibikorwa turimwo bifise akamaro ndabasaba kudutera intege haba mu buryo haba mu vyiyumviro kugira tugere kure ndabasaba kudutera intege mu vyo bashoboye byose kuko nk'ubu turifuza kugera mu zindi ntara za kure bikatugora niba dufashe tugereyo naho abagabo bubahuke kuba tugwanya batavyumva ndabasaba kudutahura ababona yuko bitarakunda ko badutahura batwegere batubaze aho kuducira imanza aho kubona yuko umenga ibyo tuvuga sibyo nibaze tubasigurire ivyo ari byo kumbure nabo babitahure kuko nabandi bose ntibatanguye babitahura batanguranye ubwoba batangurana gahinda mugabo uyu munsi bagezaho bubahuka bakabishira habona no kuvuga uwo ari we wese arafise uburenganzira bwo kuza tukamwakira iwacu ntihaza gusa baje kudutura ibyiyumvi ibibazo haraza nabaje gusaba impanuro haraza nabaje gutohoza ngo bamenye ivyo dukora kugira ngo bagende bafise umuco abo bose nibaze tubakire hanyuma tubaho umuco kuvyo dukora kumbure bazodutahura badushigikire nabo babone koko kwa abagabo bari mu gahinda turiko turabafasha nimeho mushobora gutora ko ni yihe kumbure ego twebwe dukoresha WhatsApp 79 176 amajana 656 turakoresha no kuri apere 68 25 35 ubusa 8 aho hose baca baturonka ijana kwijana ego Boniface ndagushimire cyane murakoze cyane nanje ndabashimira nizere yuko kandi nikindi genza susa kandi ukwikora ko ngo twakwikoze kubugira kandi uzongera kandi twakire umwanya wari wo wose muzoba munkeneye mugakenera nivyo dutanga ku muco turabahaye ikaze ego yes ndabashimisha rwose mugeze mwese mariko madukurikirana yari Boniface asanzwe rongoye abagabo bandi bari mu gahinda twabonye ko ari benshi bari mu gahinda nga mu ntara ya muri commune ya Kayanza ubona benshi nyene ko bababaye mbega ngahe wanyu niko bimeze mbega niko biri icyumviro cyawe ngaho onya niki mbega umugabo yarakwiye kwitwara gute igihe umugore wiwe reka ramufata nabi igihe umugore ariko araturubika umugabo wiwe muri ko mateye muraza gutubwira amakandi kwifuza kumurondera no kugira ngo ashobore kumyagisha arashobora kumyagisha nawe nyene kumbura kugira ngo ashobore kumufasha asante sana